radiyo umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe amaze iminsi yoba yaragarutse i Burundi ayo gushika uyu munsi aracarukije mu Burundi ntibazi iyo yahora ntibazi ivyo yahoramwo ku bwanyu mwibaza ko yoba yari mu biki mwese musesangura umuntu amaze iminsi nk'iyo atari mu gihugu atari ko arakora igihugu camwibarutse yitwa ko ari umukuru w'inama nshingamateka muzi n'ingene urwego ruhambaye yoba yari mu biki yoba ari hehe ubwanyu musesangura ko benshi bavuze yuko yoba agwaye abandi bakavuga ngo ari mu by'akazi ubwanyu musesangura mwibaza ko byiwe byo bari biki ivya Gerard Daniel Ndabirabe birateye ubwoba kandi birateye n'amakenga ubwa mbere bwo Gerard Ndabirabe si umuntu asanzwe mu gihugu Gerard Ndabirabe agira kabiri mu gihugu kuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rivuga yuko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi adashoboye kurangura amabanga yiwe yo kurongora igihugu mu gihe afatiriwe n'indwara cyangwa akitaba Imana yuko utwara inama nshingamateka ari we atwara igihugu by'imfatakibanza hanyuma agatunganya amatora kugira ngo haboneke usubirira umukuru w'igihugu atakiri muri ayo mabanga rero Gerard Ndabirabe amaze indwi zibiri ataboneka mu gihugu ariko uyu munsi turavuga kino kiganiro ahejeje kuboneka mu biro by'inama nshingamateka aho yakoresheje inama abashingamateka asanzwe arongoye aho rero tukavuga tuti kuba hari haheze indwi zibiri ata muntu n'umwe azi irengero ry'uyo mutegetsi birateye amakenga menshi ibi twofatira ku karorero kagaragara ubwa mbere bwobwo tukiyumvira ni gute abashingamateka bashobora kumara indwi zibiri batazi iyo sebujari kandi abashingamateka baserukira abanyagihugu baserukira abenegihugu niko bavuga kuko iyo mvugo nayo nyene yagoye dukwiye kuzisesangura umunsi umwe y'abanyagihugu n'abenegihugu ko ntibisa hanyuma abaserukira abanyagihugu bakabona ubarongoye atari hari bakihorera bakabandanya ibikorwa mu nama nshingamateka kandi sebuja batazi yagiye hariho nkavuga nti iyo hataboneka umushingamateka abaza ikibazo icegera cya mbere icegera cya kabiri by'urongoye inama nshingamateka ngo abazi iyo sebuja yagiye harundi benshi twadufite amakuru atandukanye ubwa mbere hari amakuru yavuga yuko Gerard Ndabirabe yoba yarahunze igihugu nibaja kumbaza ikibazo ndakubwira impamvu bavuga gutyo icya kabiri baravuga yuko yoba yari uburozi bwa burozi birigo baraha Barundi hirya no hino ku isi no mu gihugu hanyuma akaba yagiye kwivuza mu Burusiya ubwa gatatu baravuga yuko yoba yagiye mu butumwa bw'akazi aho naho nyine umuntu akibaza ikibazo gute yagiye ko atahora agenda kuko ko ahora agenda turabizi abarundi bose barabizi ni ibintu bitatu rero bikomeye yego reka duhere kuri to cyanyuma hamwe yoba yagiye ku by'akazi kubera iki yogenda yihishije Vanisito Ndayishimiye yoba yamutumye iki kubwawe usesengura ubibaza yuko yoba yagiye mu biki yogenda yihishije ntagenda abwiye nabo bakorana aho naho rero byo bikomeye cyane kuko ubwa mbere bwobwo nkuko navuze si umuntu asanzwe iyo asohotse igihugu abagize biro y'inama nshingamateka n'abashingamateka bakeya baramuherekeza nkuko bagenda kumwakira iyo aganutse aha rero tukavuga tuti abagize biro y'inama nshingamateka ntibari bazi iyo Gerard Ndabirabe yagiye
abashinga amateka ntibari bazi iyo yagiye, bisobanura neza ko atari mission y'akazi, ko atari ubutumwa bw'akazi k'igihugu kazwi kemewe n'ibwirizwa shingiro yari yagiye gukora. Kuko iyo ari kuba yagiye muri bene ako kazi bari kumuherekeza neza bakagaruka, nk'uko twabonye porogaramu berekanye yo kumwakira. Ntibari kunanirwa no gukora porogaramu yo kumuherekeza kugira ngo iboneke, ariko kubera ko hari hamaze kuboneka ibibazo, ibintu byamenyekanye, urabona ko baciye berekana porogaramu y'ingera yo butahuke, bakerekana amasaha agira niyaza kuza avuye. Aha rero niyo byaba atari misiyo y'akazi k'igihugu kazwi mu buryo busanzwe buzwi bumenyerewe, azoba yagiye muri misiyo y'igihugu, cya gihugu bagitwarira mu ishamba, kuko uyu munsi bitwara nk'ishamba, ntibarigera babona ko batwara igihugu batashe. Aho rero bizaba bimeze gute? Ubwa mbere turaza kibaza, mbega yagiye mu Burusiya nk'uko twabonye ikete rivuga yuko abaza gufata indege ava mu Burusiya aza kuza mu Burundi? Niyo aba yagiye mu Burusiya, azo yagiye mu yihe misiyo? Ubwo butumwa burateye ubwoba, izoba ari imperuka yagiye gutegurana na Putine yo kurimbura, yo kumaraho umututsi muri kano karere k'ibiyaga binini, kuko biboneka neza yuko FDLR Barito Ndayishimiye na leta rongoye na Tshisekedi hamwe n'imigwi yindi za Maimai, za Nyatura, za Wazalendo zifatikanije cyane n'Uburusiya mu kugira ihonyabwoko ry'abatutsi mu buseruko bwa Kongo. Aho rero nivyo azoba yari yagiyemwo kugira bice bisha na bisha bicirya nino barabe ingene boshobora guhindura umukenyuro. Ariko nkibaza ko bitazoborohera, kuko hari abandi bigeze kubigerageza muri kahise. Burya twe tuvugisha ukuri, igihe haba ibiganiro Arusha, watwara igihugu cy'u Burundi Ntaryamira yanse gutaha n'indege yiwe Falcon 50, ataha n'indege ya perezida wo mu Rwanda, aho yaragiye ngo banonosore imperuka ku mututsi wo mu Rwanda no mu Burundi, ku mahirwe yabo make canke ku mana ku bandi ntiyashitse. Rero ibi nimba by'ukuri yagiye mu mugambi mubisha wo kumara abantu, byaho nyabwoko rya nyamwinshi twamaze turavuga muri kano karere no mu gihugu cyacu rigiye kuba, ntibizomwemerera na gatoya, ntibizogenda bimwereye na gatoya, ndabikubwiye n'abatwumva bavyumvise. Mwibaza rero yuko yoba yagiye muri misiyo ya Evariste Ndayishimiye kugira muri misi nk'iyo yose, imisi myinshi tumvikana. Mwibaza yuko bagiye muri misiyo arungikanye na Ndayishimiye na Tshisekedi. Ico cofata ibice 80% yuko ari cyamujanye, kuko mu nama ahejeje gukoresha uyu munsi turavye amasanamu ko yarameze mu gutangura inama, batanguje n'isengesho. Uwasenze yasenze, ahejeje gusenga, aho we gutangura kuvuga yaciye amera nk'umupfumu apfanywe n'umuntu, aguma yunamye aranka kuraba abashinga amateka umwanya utari muto. Hanyuma amaze gutangura kubaraba, yatangiye kubaraba, atangura no kumera nk'usenga, avuga nk'ibyo wa wundi wa mbere yavuze. Ubwo rero aho hari ikindi kibazo, nimba bari bamaze gusenga yasubiramo gusenga kugira asenge iki? Icyo ni cyambere. Cya kabiri, kuko yatinya kuraba abantu, yagiye kubaho gutangura kubaraba, ashima ko hari abamwitayeho bakabaza none burakwitaho se buja gute? Rero wabona neza aho ku maso adakeye, wabona neza adakeye, bivuze ko ibyo yagiyemo si ibintu bizima. Ndakurahiye tuzoba tubibona, ariko tubirindiye. Mu busesanguzi bwanyu bugira kabiri avuze muti arashobora nuko bishoboka yuko yagiye kwivuza yararotwe, nabyo birashoboka. Ku bwanyu yorwa nande, bongorogera iki? Ngivyo byo gusenga muvuze, Saint David yabivuga yuko yashize Imana imbere, ariko bituma bama bagira amasengesho. Mugabo
abenshi baravuga yuko amangetengete ariyo cyane cyane bakoresha mu gutwara mu gusesengura kwanyu mwibaza isanga yararozwe yoba yarozwe nande yoba yagiye mu buryo kwirogoza cyane mwibaza yuko ikiri imbere cyane cyane ariyo ari byo by'akazi yagiyemo mugabo arungitswe na Evariste Ndayishimiye atarungitswe n'akazi kuko ntiyari ugenda yigegeje ubwa mbere bwobwo amakuru aca hirya no hino adushikira arerekana yuko muri CNDD-FDD uyu munsi hari ibibazo kandi bikomeye hariho ibibazo byari bihasanzwe kuva mbere ariko ubu hari ibibazo bishasha biri ku rupapuro rwo hejuru ikibazo kijanye n'ifungwa rya Bunyoni ni ikibazo gikomeye cyane hagati mu mugambo CNDD-FDD Bunyoni amaze kuja kuburanishwa hari ibintu byinshi twahora tuvuga yashize ahabona nawe arabivuga aho bamubajije bati aho yabajije abacamanza ati nimwaba muvuga yuko jewe nabitse amafaranga muhira genda muri abo bandi bagenero nimutayasanga yo muze mumbarire rero nibyo twavuze mbere agifatwa Bunyoni ibimupfunze nibyo byopfunga barasubiza yishimiye bigapfunga n'abandi bagenero bose bari mu gihugu bavuye muri CNDD-FDD bivuze ko amakosha afise ayasangiye n'abari mu kazi uyu munsi icyo ni cyambere icya kabiri ntiyashobora gutegura gutembagaza igihugu wenyene atari kumwe n'abandi abo bafashe nuvuga ko nabo nyene babarenganije kuko hariho abandi bakomeye bavugwamwo batageze barya n'ugwara rero abo kumuroga nta bandi kuko jewe ndemera ko uburozi buriho no mu gitabo nanditse Robiris di Masonji Kwiti narashizeho ahantu herekana iby'uburozi kuko umuntu arakubwira ati ndakwica cyangwa ndakwicira umuntu kandi akabishikako naho umwitwara yakwiciye umuntu aho yabikubwiye kuko amategeko mu Burundi atemera iby'uburozi mugabe gitangaje mu Burundi hariho itegeko ryemerera abavuza imiti y'ikirundi gukorera ku mugaragaro kandi abo jewe nabajije mu byo nashize mu gitabo bakubwira yuko hariho n'ibyo bavura by'abarozwe none ababaroze babari bande barihe bagengwa n'ayahe mategeko kubera iki leta itokurikirana ibyo bintu by'uburozi ikabaza abo yahaye impusha yo gucuruza iyo miti no kuvuza imiti gakondo y'ikirundi kugira ngo abo bantu b'abarozi tubigishe bigishwe kubana neza n'abantu kugira ngo uroze umuntu abihanirwe aha rero CNDD-FDD imaze igihe kirakoresha uburozi budasanzwe aho babukuhaye ukaburya cyangwa ukabwimotereza udashobora kumara igihe kinini uriho kandi utavugwa ababashoboye kuburogwa bari muri Europe bamwe bamaze gushengera barabapimye mu laboratoire baravuga bati ubu burozi mu byo dusanzwe tuzi nta muti wo kubuvura dufise boshobora kuja kubariza nko muri Aziya batunga gatoki mu Burusiya ko ariho bashobora kuvura ubwo burozi iyo ka turafise nka kazi ibiri zabaye muri ubwo buryo abo bantu baragerageje kubavura biranka birananirana baruhira kwitaba Imana kandi ndabivandi kure yavyo nanje byaranshikiye ariko Imana yarakinze ndayibona kare ntaco byantwaye aha rero abo muruga nabo nyene basanzwe bari kumwe nabo baburonderanye nabo babuzanye kugira ngo babukoreshe mu kwica batavuga rumwe nabo kwica batavuga rumwe na CNDD-FDD kugira ngo babamareho ubu rero nticobuza ko babukoresha kuwo bagomba kwikurako aha muhumve neza hari ibintu nka bibiri novuga ko biranuganurwa yuko Gerazi Ndabirabe ariko aragerageza kwikundisha abanyagihugu no gutembera mu gihugu hagati kugira ngo abanyagihugu cyane cyane abagumyabanga bamukunde azokwitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo kuraho Evariste Ndayishimiye rero ibyo nabyo arabizi kandi arabibona hari ikindi cya kabiri bashobora kumuhora igihe haja ubu bahindura inzego muri CNDH hari umukomiseri umwe mu nama nshingamateka yaronse amajwi makeya hanyuma aronse amajwi makeya hari abandi bamurushije
hamaze kabiri baze babona niwe agiye kuba komiseri muri CNDH. Ibyo rero byakozwe na Gerard Ndabirabe n'abandi bantu tutazi. Aho harabaye ikibazo gikomeye kuko byaciye bitera induru mu nama nshingamateka mu mugambwe CNDD-FDD hose bitera induru yo hejuru. Birangiza bakuyeho wa mukomisere muri cya kibanza kubera yuko byamenyekanye. Ariko naho nyene kubera inguvu za Gerard Ndabirabe uyo muntu n'uyu munsi tuvugana ari muri CNDH baciye bamuhaye akazi gasanzwe atari komiseri. Icyo ni kindi cyerekana yuko Gerard Ndabirabe hari akoresha inguvu zidasanzwe mu mugambo CNDD-FDD, bivuze ko bashobora byo kubimuhora. Hari n'ikindi cya gatatu gikomeye, biranugwanugwa yuko Gerard Ndabirabe ari somambike wa Bunyoni kuva kera. Kw'icyo gihe rero bimeze gutyo urumva ko barashyimiye nta mahoro yo bafise mu gihe utwara inama nshingamateka yoba ari we ashigikiye Bunyoni, yoba ari we muri CNDH ategekayo cyane cyane. Ugasanga ahantu henshi hakomeye ari kuri tere agakora no kujya kuba mu banyagihugu kugira ngo yankisha abanyagihugu baristoreshimiye. Ikijyanye rero n'ibyo by'uburozi nagira nibutse abatwumviriza yuko kuri Gerard Ndabirabe iby'uburozi warabyemera, nibaza ko ariwe byemera muri leta kuko arabyemeza n'abandi. Reka wumvirize uko avuga ku bijyanye n'abapfumu. Kijyanye n'abapfumu, abapfumu atarabangushi murababungabunga kuko baragira akamaro kandi barakiza. Abapfumu nta mupfumu n'umwe nyamupfumu yica, kirazira. Muzi impamvu nimuzi impamvu umupfumu nuko akoresha ama-esprit, imizimu myiza, ama-esprit meza. Ko mutwenga kibona nabyize muri kaminuza kugira ngo mwumve ko ari ibintu bikomeye. Narabyize kandi narabikoresheje mvura mugabo sinari umupfumu. Mwabyiyumviye aremera iby'ubupfumu, aremera ko abapfumu bakoresha ama-esprit, bakoresha ibisigo, wabyita ngo byiza. Bivuze ko iby'amangetengete CNDD-FDD bayivuga ko ni impamo n'ukuri, arabyemera kandi nimba nimero ya kabiri mu gihugu abyemera akavuga ko yanabyize mu ishuri. Ahubwo hasigaye kubaza none amaradiyo arikorera mu gihugu ariho, amateleviziyo ariho cyangwa ntayariho. Kuko ibatomubaza kaminuza yabyizemo, kuko ibatomubaza igituma muri leta batemera iby'uburozi, batemera iby'ubupfumu kandi wabyemera. Ubwo ni ukuvuga ngo hari ibihugu bibiri. Hari n'ibindi yavuze, reka ubyumvirize bijyanye no kuri ibi bintu by'ama-esprit satanike, ibi bijyanye n'iby'ibisigo n'iby'ibizimu no kunywa amaraso. Ubyumve neza barundi kazi rwaruka, mubyumve neza. Bamwe bashobora kuba bava n'ikuzimu, none wowe uza gutwara mutwe twatukutuku nta byangombwa ufite ntaki wehera gusanga mu cyukonga abantu nayo maraso urumva bacabegeranya bajyana hari ikuzimu. Ibyo ni ibintu mu byitwararike. Niyo mpamvu navuze ngo musenge cyane, hariya mu madini musenge cyane, kuko hari uwatubwiye yuko ngo hariho umuntu yacuruza amamoto arenga 300 ariko aratanga témoignage, nawe yagiye ikuzimu. Uyo muntu acuruza amamoto 300 yari umukenyezi. Uyo mukenyezi ayo mamoto naho yaturiye bukeye haba haje yandi 300 cyangwa arenga kuko yabikuzimu. Nuwo nawe yabivuga ko umukenyezi ayo yamujyanye ikuzimu. N'umupastori. Hari rero kuvuga inkuru umuntu yabwiwe no kuvuga inkuru ayisubiramwo ukwiri urudome ku rundi. Ibi ntabyiyemerera. Nimba yemera ko haba kuja ikuzimu
akemera ibyo kunywa amaraso y'ibya shetani, uyu muntu wumva iby'uburozi atabizi. Bivuze ko nimba rero baramuroze ntashobora kuja kwa muganga, arazi ko kwa muganga batabivura, aca yirukira ku mupfumu kuri Rumenyi kugira ngo amuvure. Ibyo urumva bivuze ko ibyo bamuroze, nimba baramuroze birarengeye ubushobozi bwo kwivura, kuko yavuze ko nawe yahora avura amaboko atari umupfumu. Aha rero nkavugane nihaba by'ukuri yararozwe, bimwe tuvuga by'uburozi butangwa na CNDD-FDD bizoba ari impamvu babikuye he mu Burusiya, kuko niyo yagiye kwivuriza, azore yagiye kwivuriza. Aha rero abarundi bose umwe wese yo kwibaza ikibazo, abashinga amateka bibaza ikibazo, kubera iki yagiye atabasezeye, kubera yagiye uko atahora agenda agacaza babwira ko avuye muri mission. Iyihe mission? Nubuhe butumwa? Umurundi wese agira amakenga kuri iki kintu. Eka ndetse uretse n'abarundi nabo muri kano karere k'ibiyaga binini bogira amakenga. Uru rugendo si ruzima. Uru rugendo nta mani rurimwo. Uru rugendo yagiye mu rugendo rwa shitani. Umutezenguzi bwanyu mukunda kugira imiti yose, kubona abantu b'abategetsi nk'abo bitwa yuko bashize imana imbere, ibyo baje bavuga muri CNDD-FDD, mugabo bagakoresha mangetengeti, bagakoresha abapfumu, bagakoresha iby'ikuzimu. Mwe musesengura abantu nk'abo baba bagamije iki? Amaherezo yabo yoba yahe? Icyo bagamije ni ukuzirika abarundi ku rwatsi kugira ngo ntibamenye neza ko ari babi. Ubwa mbere barazi yuko Imana itari mu ruhande rwabo, kuko n'abicanyi baramaze abantu kuva bakiri mu ishamba kugeza n'uyu munsi baracabica, n'iri joro ntihabuze abo baraye bisha. Ubwa kabiri basenga Imana bakoresheje Bibiliya, bakoresheje indirimbo z'Imana mu guhenda abanyagihugu. Icyo gihe rero baba bahenda abantu, ariko Imana ntibayihenda kuko Imana ibona hose. Icyo gihe nimba bafashe inzira zibiri, imwe y'Imana rurema, iyindi ya shetani n'abapfumu n'imizimu nk'uko bavyivugira, baca umugani mu Kirundi ngo amayira abiri yananiye ifisi, akabo karaheze. Nta kindi bikwegera atari kurimbuka, gupfa rubi. Aba bazopfuka gashinyaguru, kandi nibaziyicanira bonyine hagati yabo. Kubera iki? Ndakubwiye yuko umaze kubeshera Imana kaba kakubayeko. Aba bantu rero babeshera Imana, nta Mana bashize imbere. Iyo bashira Imana imbere ntibaba birirwa barica abantu, inzara ikica abanyagihugu. Umukuru w'igihugu akaja haja kitwengera ngo ntazi nuko ibiciro bimeze ku isoko, ngo wararima. Ukurima k'umukuru w'igihugu ntigukwiye kuba ururirimbo ku munyagihugu ashonje, ahubwo guhimiriza no kuja imbere abanyagihugu bakarima, akabafasha kurya, nawe ashiramo ifumbire, akabafasha ko baronka umwimbu mwiza. Nibyo bakeneye. Abarundi ntibakeneye amajambo nk'ayo birigo baravuga y'amasoroga yo kubakora mu nkovu. Ibyo sibyo abarundi bifuza. Abarundi bifuza amahoro, bifuza umutekano, bifuza kuronka ico barya, bifuza kubyara bagaheka, bifuza iterambere ry'abarundi bose, apana ry'umugwi umwe. Rero ibi nta kindi bikwega, bizorangira bibananiye. Hazogira umunsi wa nyuma bigera ahantu byanke. Ikinyoma kimara umunsi nikimara umwaka. Iwacu kirarenze imyaka myinshi muri Afrika, kirengeje imyaka irenga ibihumbi hafi 2, kuko arizo hatubeshe byinshi biriko biragaragara ubu abantu batanga kubivuga, abirabura, abazungu. Mugabo ikinyoma kirangira gitsinzwe iyo kuri kwamaze kuza. Iyo kuri kwamaze kuza, ikinyoma kiriruka, kikabunuza, kikirwa, kikinyegeza, ntihagire n'umuntu azaba ukibona. Bizorangira bibananiye. Mwebwe mwihweza, mugira umwihwezo wanyu, uyu muntu amaze iminsi myinshi hanze kandi yagiye adasezeye. Habuze ibintu byinshi cyane, habuze ibintu byinshi muri uko rugendo rwiwe, ku buryo abantu bose bibaza uyu muntu yagiye hehe. Yagarutse kandi ntigera yimvira ati reka mugire abarundi ibyo nahoramo kugira ngo urugendo ruhave. Ku bwanyu azoteba yikwita gaci abwira abarundi ati nahora ngaha, nahora muri ibi, cyangwa azoguma muri urwo rugendo abantu bagume bibaza iyo yahora batarufise inyishu. Musesengura ibyo byoherera hehe? Nazo kwigira bivuga, kuko iyo abari ubivuga ari kubivuga uyu munsi, kuko no munsi ni umunsi wa mbere yinjiye mu nama y'amakoraniro mu Kigobe, aterana n'abashinga amateka arongoye, ntavyo yababwiye. Kuko iyo abari uwundi yari mission nziza
yariko yababwiye ati mu rugendo nagiyemwo hanaka twahuye n'abanaka tuvuga ibi n'ibi turafise ahandi avuye muri mission yahora avuga ahavuye n'ibyo yakoze nabo bahuye ariko ubu ntabyo yavuze bivuze iki kuko bari bafise ikibazo ciragiye yagomba ubwa mbere gushika babwira ati nari nagiye aha byagenze uko n'ibindi ivyo navyo azovuga kubera ko byagiye ni bya gishetani ni iby'ubugizi bwa nabi naho tutokwiba turaja muri byinshi ibi bintu ni bibi yaroyemwo niyo mpamvu atazobivuga icyo rero turindira niki icyo turindira nuko ibyo yagiyemo bizomenyekana biciye mu yindi nzira ariko hari n'igihe bitomenyekana mu buryo bugaragara kuko nimba ari ibyo by'ubwicanyi umuntu cyangwa abantu babi baje inama kugira nabi imana ikiciyo migambi igapfa cyangwa imana igategura intwari abandi bantu bategera iyo migabo mibi bakayiburizamo ntibe kuko ubu hari inama nyinshi cyane zikorwa ibyo bakora byinshi cyane kandi bibi ku barundi nabo muri kano karere bidaheza ngo bishike kubera yuko haba hariho abari maso barikanuye guhangana nayo mabi yabo bagizi ba nabi yabo ba genocidaire voilà kandi rega mugomba kumenya uyu muntu yigeze bamwiza uyu muntu biravugwa ko no mu Rwanda 1994 niho nyabwoko ryabaye yari mu Rwanda biravugwa aho yowe yarari haravuga Kanombe ko ariho yari kandi Kanombe habayeho nyabwoko gishi bivuze rero ko ashobora kuba birimwo yari hafi y'ahari ingoro ya Frodebo ko ingoro ya Frodebo yari aho bita Kabeza rero uyu muntu si mwiza n'uyu munsi si mwiza ari no mu bavuze yuko atabona bwoko ryabaye mu Rwanda nibutse neza biravugwa uyu muntu rero si mwiza nta neza yotegurira abarundi no Burundi ivyo mu vyibagirwa kuba uburundi uyu munsi bufise abategetsi nk'abo bemera ibintazi bemera amacakubiri banayagendera yemubona kazoza ku Burundi uyu munsi arakaye kazoza ku Burundi kari mu minwe y'Imana kakaba mu minwe y'abene Burundi nama ndiko ndabwira abantu uyu munsi asanga abarundi batarakanura ngo babone yuko CNDD-FDD yaje kumara abantu haracyari ingorane nama ndiko ndavuga ko abarundi banse kubona ibibi bikorwa na CNDD-FDD banka ko haburunani rukomeye ngo barukomeze kugira dusenye ubwo butegetsi baguma bica amatwi ariko bazokwibuka kwifuka imisure bazokwibuka kwifuka imbeho izuba ryavuye bazokwiba gutora ingegene ngo birukane imisure iri kirona imirima yaheze CNDD-FDD n'abategetsi bayo nta numwe akwiriye gutwara igihugu aho bakwiriye nta numwe atahazi iyo abantu bakoze ihonyabwoko rikemerwa n'umugwironi nta kindi kiba gisigaye atari ukubashira aho babereye CNDD-FDD ifise amayeri menshi cyane y'ukwerekana abarundi ko ari intungane kandi ari amabingira ari nkisi ubu hari ibyo maze iminsi numva sindabitohoza neza ariko navyo nyene nimba ari byo tuzobibona biravugwa ko bagiye gutahukana umubiri wa Perezida Buyoya kugira ngo bahambane iteka ku gasozi ahavuka ku Mutangaro mu Rutovu mbere ko mbere bari base ko bamuzana ubu bemeye kubera iki aha hantu hari ibintu byinshi cyane kubera iki amakungu yarabaremereye arababwira ati mukozi bara mwakozi bara ni gute umuntu yatwaye igihugu umuntu yabafashe gushaka ubutegetsi umuntu yabaze akaba igihugu mu ntoki mushobora kuva ngo ntahambane iteka mu gihugu ciwe yategetse imyaka 40 ni gute nuko bamuzanye ntibamuzanye kubw'urukundo bamukunda ntibamuzanye kubw'urukundo cyangwa ubuntu bwabo ubuntu bw'igihugu bamuzanye kubera igitsure n'ijisho ry'amakungu nimba ribyo yatubirinde tubitega amaso ariko iherezo ry'aba bantu ndababwiye ni ribi cyane ni ribi kuko ibi bizorangira abarundi bakanuye bakabona hariho ururirimbo rwa Frodebo bari barashizeho ngo kanura burakeye utabizi ngo kanura burakeye bakeza ngo burakeye ubwoya baba ngo kanura ejo bagenda kwica abatutsi bamareho basigarana igihugu cyabo bonyene kuko no muri soroga bavuga ngo ni ukwica umututsi ntazogire uzovuka nyuma azoza baza
umututsi yasa gute hari ibintu bakora bakakora buke buke utamenya neza ibyo ari byo ubu ni abantu batanga kuguruka amaso bakabibona ibyo rero sende Frederic irakora nta handi bizobashikana uretse mu muro udahera bizoba tukisha imiryango yabo ibe ridikire inyegere nk'imiryango yabo bantu batwara uburundi abo bantu bitwa ko bagomba guharanira umutekano mu Burundi nagenda babwiye ko azogera igihe bagatinya no kujyo zina rivugwa urivuze abana babo umutima ugasimba nivyo je nkavuga nti bari kwikubita gashi hakiri kare bakareka ibibi bakora ibyiza ubundi umuntu yagombye gukora ikibi icyiza kitakiriho nuko navyumviye Apotre Bernard ntumana yo ndategukiye kubusesenguzi bwacu bwari mutugiriye imana ibahumugisha urakoze cyane nawe ko waduhaye ijambo tukagira icyo dushikirije ni kubijanye no gusesangura kw'aba bantu nibaza ko iki gikorwa twogikomeza tugasesengura tukereka abarundi n'abarundi kaze tukereka kugwaruka gwejo kugira ngo batahure ibi bintu biriko biraba mu Burundi muri kano karere n'ahandi murakoze